Ndabaramukije amahoro mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko murakurikirana ikiganiro muherereye n'iteka n'umunezero kandi gusubira guhura namwe kazi mu kiganiro nihimbaza nkuko mumenyereye muri ano masaha nkuko mubimenyere dufise umushitsi umusore w'ubwiza ari hano je ndamuzi ariko batamuzi yitwa Avicenne asanzwe ari umuririmbyi ni umuproducteur ni abuzanye swe musicien yes ikazi cyane Avi murakoze cyane murashaka kwidondora bariko barakurikirana ikiganiro nitwa Avicenne Hozagara nka ndi umuririmbyi ndi worship leader kandi nkaba producer ngira abantu bakurikirana indirimbo barazi indirimbo muremyi w'isi ni izi ndirimbo za gospel nkomezi n'iyindi hariho n'indirimbo shasha dufise ngaha kuri televiziyo okay usengerahe usengerahe usengera muri yitwa Greater Truth Embassy usengera pastor wawe yitwa John Nuzuyimana. Okay. John Nuzuyimana. Wow. Hanyuma ni Avicenne yanakuriye muri GGC mu bitwa GG Sound. Cyane gose. Okay. Ni kaze rero turaryohewe kukwakira. Murakoze cyane gose. Ngira ngo juste ku bantu bariko barakurikirana ikiganiro reka tubanze tubarongore mu ndirimbo guhimbaza. Ufite indirimbo shasha yitwa Urumwami w'igitangaza. Urashaka kwiturongora mwo tukayinezererwa. Urumwami w'igitangaza Mana ikomeye wagendeye ku mazi uzura abapfuye ndaguhimbaza Alpha na Omega n'ijuru n'isi uwera Yesu urumwami akomeye ambaye Yesu urumwami akomeye ambaye Yesu urumwami akomeye ambaye ni wewe mahoro yanje ni wewe iringo yanje ni wewe nkomezi zanje Yesu Yesu ni wewe mahoro yanje ni wewe iringo yanje ni wewe nkomezi zanje Yesu 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 urumwami akomeye ambaye Hallelujah. Thank you. Ndasanga nkunda cyane muri iyo ndirimbo utaririmbye ariko ndashaka ko tuharirimba. Okay. Yeah. Urumwami w'igitangaza turacara mu kiganiro himbaza ndi kumwe na Avicenne. Urakuze cyane. Urakoze namwe cyane. Yego. Ndakubaza mbega watanguye wakijwe ryari kwanza? Nakije mu 2009. 2009. Mbondo wakera. Uri mutama wishimye. Okay, hanyuma utangura kwandika ryari? Je natangiye kwandika umwaka nyene nk'izo.
kuko numvise ndenguwe n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bwa Yesu Kristo numva ndimo zitanga kudubiza mu mutima wanje kana urabizi. Yeah, we have testimonies. We have many testimonies kabisa. Yes, hanyuma okay, nibaze mu by'ukuri ko ku bantu bari kwakirana kino kiganiro hari ikintu nshaka ko tuganira kumbega iyo wumvise ijambo ry'Imana twankoraje ngo guhimbaza Imana n'indirimbo nshasha hariho zaburi ivuga ngo muri mbiri witeka indirimbo nshasha kuri yabise n'ibyo bisigura iki? Icyo bisigura donc umukristo wese umuntu yakiriye Yesu umwami w'ubuzima bwiwe ahamagariwe kubaho ubuzima bwo guhora yuzuye mpwemu yera imisi yose continually ngo mu cyongereza imisi yose uko bukiye ko bwije urumva kizuba riserutse ko urumva ko umuntu yama yuzuye mpwemu yera kuza mpwemu yera naho imwe mu nzira yuko uhora wuzuye mpwemu yera ni kwama uhimbaza Imana kwa muhimbaza Imana kandi bikapana muri makoraniro n'abera bikabuzima bwawe kandi ubwo buzima ndabuze ko ubwo buzima butuma ho ubuzima bukizo butotaye buri mu munezero. Yeah. No kuvuga yuko indirimbo nshasha umuntu ayigira ryari? Okay, umuntu ayigira ryari musanzwe ndavuga ute mu Kirundi donc mu buzima bwa Kristo n'ubuzima aho uronka amahishuriko ko donc kuba ubuzima bwawe bice mu buzima bwo gusenga bwo kurimbura ijambo ry'Imana umuronka amahishuriko amashasha kwijambo ry'Imana ryama ritubera rishasha. Amen. Urumva ijambo ry'Imana havese cyo kuba uze kwisomye akumva abakumva vraiment urukundo rw'Imana rubonye mu ndi buryo utaruzi cyangwa indi shusho utarurize nk'akaro hari nka verse ivuga ngo urukundo Imana yakonze bari mu isi Yohana 3:16 urukundo Imana yakonze abari mu isi ngo gwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ngo budashira nk'ejo narayisomye mbona mbere nshasha umunyarwanda ndayibonye urumva andashaka guca ndonga indirimbo nshasha. Hallelujah. Urumva kandi n'ubuzima bw'Kristo buryoshye kandi Kristo simusense idini n'ibintu ukora kugira ukurikiza ibintu by'amarite kanaka uwoge kangahe usengura abahehe ariko ubuzima bwa Kristo n'ubuzima aho ubaho ubuzima mu migenderanire mu busabane n'Imana biciye muri mpwemu yera. Abisiguriye yuko ukubana na mpwemu yera buri munsi ubuzima bwa buri munsi bw'imigenderanire nibwo buguha indirimbo nshasha. Indirimbo nshasha mu buryo bwinshi aho ushaka kubona ubuntu bw'Imana kubona indirimbo nshasha ukabona urukundo rw'Imana gukunze kugira protection y'Imana ku buzima bwawe kubona ho indirimbo nshasha zo kwishimira kuciri mu buzima bwawe. Nibyo hariho na verse mu Bikorino 2:3-18 avuga ngo uko dushikara kumuraba tugenda turaronka yishirwa rishasha. Okay, ndashaka dufata kandi kanya turi indirimbo turi mu kiganiro himbaza yego hari indirimbo yawe nibaza ko atari benshi baba bayizi mugabo jendi muri bayizi bivuga ngo imbabazi z'umukiza nizo za okay ndashaka kwimbira hamwe ndashaka kumufasha n'abari ikiganiro imbabazi z'umukiza wanje nizo zankijije kubwo kwizera naremewe mwana murugo imbabazi z'umukiza wanje nizo zankijije kubwo kwizera naremewe mwana murugo kumusaraba igorogota nabonye urukundo uruzi rw'ubuntu n'imbabazi naronse indirimbo. Haleluya kumukiza niwe ntango
byose haleluya haleluya kumukiza niwe ntango niherezo Yesu niwe mwami ibihe byose la la indirimbo ya mbere yari uri umwami w'igitangaza hanyuma nayo ngo niwe mwami ibihe byose okay kwatura la seigneur canke kwesa umwami kuri Avicenne bise uburemezi ubuwe okay je ko ntahora inkuru nziza ko ndayitaho ni conviction yanje c'est ma conviction kandi kumbona kandi kubyatezwa kuba by the way mbona yuko nk'abakristo twese aho tuva tukagera kuva mu gushika mu Bushinwa gushika muri Pakistan yes nci muri Afghanistan hose muri Lesotho hose yeah kereza kubiye itandukaniro ibintu birabivuga cyane umva abantu cyangwa no mubiri impindutse bisanzwe indirimbo zacu zategezwa kuza ahantu bumvamo Yesu amen bumvamo Yesu kuko bashaka kurimba indirimbo nawe kuranyumviritse cyo kurandaba urumva ukaririmba Imana uhoraho ibyo biri biteratere biri fraga biri teratere kora n'umuntu ataramenya Yesu mu buzima ashaka kuririmba kumva rero ariko kuririmba Yesu kwatura sa Seigneur kwatura his lordship bice mu ndirimbo zawe bakumva Yesu agaruka uvuga urukundo rwiwe uvuga ubuntu bwiwe ubukuru bwiwe waturizina giwe bizana donc nko kubukora displaying uko razana werekana Yesu mu bisanzwe muri ibyo byose ari mu ndirimbo za gospel urumuvuga butumwa biciye mu ndirimbo kagurya pasteur ashaka guhagarara imbere urumva aga preaching nko kuri church muri byigisi nko Pastor Patrick ngenda kumana yogenda aka preaching Jesus nka twebwe urumva tutegeza kubicisha mu ndirimbo bakumva Yesu bakumva urukundo rw'iyo urumva bakumva ari mwiza umwe naryoshe bice mu ndirimbo zacu niho bamenya niho bamukora jambo ryo yaravuga na mugende muhindure amahanga yose urumva umva muyahindura bahinduke bose umva abigisha donc bomenya gute Yesu utamuririmbye bomenya gute bikunda donc cyo mbona kateze kuba kandi kumeze mu ndimbo zanje foundation cyangwa fondation ni Yesu kabisa kuna mvuga urabona Yesu kabisa urabona urukundo rw'iyo urabona cyo aje kudukorera urumva kandi kubyateze no kumera kwandi bantu hawe bice mu ndirimbo ahantu bamenya Yesu bamenya urukundo rw'iwe bamenya imbabazi ziwe urumva kuvuga yuko abantu bandika indirimbo buryo bwo kwandika indirimbo
bikwiye kugenda bifatanye n'ijambo ry'Imana umuntu aba ariko arigisha abakarigisha akaba ari ryo userura mu ndirimbo zawe kandi byose bigatona kushira hejuru izina rya Yesu ndashaka turirimba indirimbo yitwa izina rya Yesu okay aza kuririmba ndakunda kujita compagnie okay iri zina mw'isi izina ryawe rikuru risumba yose Yesu Yesu ziradukunda twararonse ubuzima hamwe twizera mw'izina ry'umukiza turi bazima Yesu Yesu zina dukunda ntagihari ntakizoza cyose ubirizina zina ryawe ni rikuru rishize hejuru niryo ryamaye ububasha bwo kunesha iby'isi ryangotoye muja ndi mwidegembyo ntagihari ntakizoza cyose ubizina zina ryawe rikuru rishizwe hejuru niryo ryamaye ububasha bwo kunesha iby'isi ryangobotoye muja ndi mwidegembyo zina ryawe Yesu zina ryawe Yesu zina ryawe Yesu n'umunara ukomeye twishijemo mw'izina ry'umukiza turamahoro n'umunara ukomeye twishijemo mw'izina ry'umukiza turamahoro n'umunara ukomeye twishijemo mw'izina ry'umukiza turamahoro. Haleluya. Mbona umunara ukomeye twihishijemwo izina ry'umukiza mw'izina ry'umukiza turamahoro. Wow. Izina rya Yesu rirakwiye gushima. Mbega ni kubera iki nize impamvu wumva woha abantu zo gushira hejuru izina rya Yesu. Okay. Akoze kw'indirimbo ko nabayizanye bayidere mu gusohoka bayitege bazokumva ibyoshe gose urumva hama iyo mpamvu donc dukwiye gushima izina rya Yesu ko arumva cyimba nabyose neza donc ndavuga ngo tumusamuza amajambo menshi okay musanzwe ijambo ryo baravuga muri Filipi 2:9 avuga ngo kubw'ivyo Imana yamuhaye izina rire jandi mazina yose mw'ijuru kw'isi n'ikuzimu urumva hejuru amazina yose yovugwa hejuru ya corona hejuru izina ryose ryo ariko riravuga ubu cyari zovugwa ejo urumva izina rya Yesu hejuru y'amazina yose urumva kuko iryo zina iyo rivuzwe ingwara zirafukama amadayimoni akiruka none bene data niki cyo tudahimbaza iryo zina kwa kuvuga iryo zina ahubwo ryonyine riri mu munezero urumva riri mu munezero
nk'iyo nk'indirimbo zishira hejuru izina rya Yesu ndumva mpindutse muri jewe. Wow, kuvuga ko izina ririmo ububasha buhagije. Okay, hanyuma kugira indirimbo iboneke kuri Avi bigenda gute? Okay, indirimbo iboneke je nta biharuro birebire kabisa, iraza tu aho nko yavuze y'abanga bavuga tugitangira ikiganiro, guhora wuzuye mwemwera bigwa indirimbo nsha. Okay. Kwa ndabizi ufite indirimbo amaraki n'amaraki ndabizi urumva. Donc ubuzima n'umuntu wese wakatwumviriza guhora wuzuye indirimbo, si ngo urimba indirimbo ucenda kuyisoma muri studio no. Ushaka kuba muri douche kuhimbaza umwami Yesu, ushaka gukora kubura kumva guhimbaza umwami Yesu urumva. Ibyo bifatanye guhora wuzuye. Donc mwemwera ko uzura mwemwera bigenda gute? Kuri muri jambo ry'Imana, kuri muri jambo ry'Imana ukaba musabana n'ijambo ry'Imana, ukagira fellowship na mwemwera. Kuko jambo ry'Imana bivuga yuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Donc uko ubirimba niko uba mu busabana urumva. Kandi ikituzanira presence y'Imana ni mwemwera. Bagaragaza presence y'Imana ku isi. Umva presence ya Yesu Kristo muri wewe kubwa mwemwera no kuba mu busabane nawe, nuko urumva umurongo indirimbo shasha kuko Imana nini yagose. Imana nini Imana ifise amakaraktere menshi. Imana urukundo, Imana n'imbabazi, Imana n'ubuntu urumva. Imana ni Imana ya protection urumva. Ni Imana ituzigama, ni Imana novuga guti tugaburira nacyo bashaka kuvuga kuko ibyaremwe byose byaremwe n'Imana urumva. Donc uko witegereza byaba umusinzi guca reka ndakavuga ariko ni muri contest uko baruzuye mwemwera neza gucaje kuri rage kuri Tanganyika. Ngiye mu Kabondo ndabona Tanganyika kandi inakuze ndayibona urumva. Ariko ndayibona navuga kindi yumvira Imana ukuru bwa nakimwe n'ubukuru bwayo. Imana yaremye ubwo ruzi muri ruri gigantesque. Iyo Mana irama faveur kuyihimbaza. Apara kuyihimbaza gusa yaje no kumba mu bice muri mwemwera. Umvuga ubwo urumva. Niyo nisije kuronka indirimbo urumva. Mbonye nka Tanganyika ingene iri grandiose urumva. Kungene itangaje numva ndatangaje n'ukuri. Umunsi nakini yumvira vraiment. Wow. God, you are amazing. Hallelujah. Okay, so turiko tera dusazera iki kiganiro. Umwanya uraheze byaje cyane. Ndashaka ugire nka kajambo wumva wo ushaka kurangiriza ko. Gire. Okay. Kijambo numva norangiriza ko byose twabivuze mbega. Cyo norangiza ko nuko nababwira yuko donc nkuko sije kiganiro ariko Javesi vuga ngo duhere donc tuhama indirimbo nsha urumva. Nkuko nayivuze no gasunya kandi yuko umuntu akatwumviriza nyamutara Kristo umwami w'ubuzima bwawe umwakire urumva. Umwakira kubera nk'umwami w'ubuzima bwawe. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ko ni byo twako turavuga ntubo biba mutarakira Yesu ibikunda urumva. Habo wamwakiriye nawe nuko donc yoshishikara ko bwije aba mu busabane na mwemwera urumva. Bice mu kurimbira ijambo ry'Imana mu gusenga urumva. Kandi ibyo bizokuzana uhora umvise indirimbo nshya zo kumushimira urumva. Ibyo akora mu buzima bwawe ku munsi ku munsi urumva. Cyo numva no vuga mu cyaka yacu nuko namwe bose indirimbo nshasha turi umwami w'igitangaza. Ugenda bakayiraba kuri YouTube kuri channel yanje yitwa Avisen Hozagara. Bayirabe kandi azobahezagera gose cyane gose. Nibaze ko bamaze igihe baribona kuri television kandi tuzoshikira kuyibashiriramo. Okay, ego reka dushimira abantu bose bakurikiranye kino kiganiro. Tubabwire tuti nkuko Paulo yabwiye abi Filipi mwame munezerewe ngo ndabivuga kandi mwame munezerewe. Rero mwame munezerewe aho muri kuko uwo munezero burya ni uvamo n'indirimbo. Nezererwa Imana, nezererwa ibyo ikakora mu buzima bwanyu, yihimbaze yitazire. Hanyuma himbaze no munsi twirangirize nga aduhanisango mu kiganiro cy'ubutaha. Mushikere kugira ibihe byiza.